umva ukuri nubwo gukomeretsa ariko kurakiza. Iyo usenze uhagaze, wicaye, utamba, usimbagurika wabisomyehe. Erega Imana si nyakajagari, nayo ubwayo irafise uburyo isengwa. Yaravyivugiye muri Yesaya 45:23. Yarirahiye n'ijambo ryayo iravuga ko amavi yose ategerezwa gupfukama. Nawe uzubirabe iyo ugiye gusaba ikintu ku mukuru w'iwanyu ari musitanteri uwugutwara uhakwa gupfukama kubwo kumwubaha cane. Ariko iyo ugeze ku Mana ukifata uko ushaka, ivyo wabikuye umva ukuri Imana ifise uko isengwa. Muri Bibiliya hari abayisenze kandi bayisenga bapfukamye. Umwami Salomo yayisenze apfukamye, yari n'umwami abami ba mbere 8:54. Yesu ubwiwe yasenze se apfukamye muri Luka 22:41. Nawe yari Imana ariko nawe yasenze apfukamye. Intumwa Yesu yasize nazo zasenze zipfukamye. Ivyakozwe intumwa 20:36. Iyo uvuga ngo usengesha amavi y'umutima, uko umutima uteye nta mavugira, uko Imana yawuremye bisaba ngo upfukamishe amavi yawe. Ariko hari abatemewe gusenga bapfukamye, namba nawe urimwe uzobireke. Uwa mbere n'umugwayi yari Ezekiya ntiyapfukamye, hari muri Yesaya 38:2. Uwa kabiri ni indyarya muri Matayo 6:5. Uwa gatatu ni umufarisayo muri Luka 18:11. Uwa kane ni kamenyi mu bami ba mbere 18:26. Nambura umugwayi, nambura indyarya, nambura umufarisayo, nambura kamenyi, nawe ntuzopfukame. Ariko Imana irakeneye kuyisenga upfukame. Umva ukuri ntawemerewe gupfukama. Gupfukamirwa ari padiri, ari ukuyobora, ari ugutwara, ntihagire uzokubesha kwakubwire ngo upfukame agusenge. Mwese muzopfukama kuko n'umumarayika mu vyahishuwe Yohana yaravyanse ko apfukamirwa na Yohana. Umva ukuri Imana ikenewe gupfukamirwa.